Nagomba kubwira abarundi bose burya kubona twararimye tukimbura n'ubuntu twagiriwe kandi mu bindi bihugu ushobora gusanga atari bose barimye ngo bimbure. Natera akamo rero abarundi bose kugira ngo umwimbu turonse muri rino ci ntituwusesagure. Hari igihe usanga habaye gusesagura, hakaba n'ababahenda bakabigura no ku mafaranga makeya kugira ngo bo bavyiyegeranirize baze bashobore kubibagurisha ko vyamaze kuzimba. Rero nabatera akamo kugira ngo bigumye kugira ngo baziganye umwimbu, kandi ubu turizera ko uyu mugambi bagize yuko ibifungurwa byacu bidashogwa hanze y'igihugu. Turizera hariho rero abo usanga ari intumva, usanga babundabunda bagatwara utuntu. Abo rero twabatera akamo kugira ngo ntibaje kugurisha umwimbu wabo mu bindi bihugu, ahubwo tubungabunge kugira ngo tuzogere ku kindi gihe c'impeshi tugifise ibyo dufungura. Ariko kandi ndabasaba kugira ngo ntihazogire uwusanga yariye imbuto. Kurya imbuto rero burya vyovyo ni nabibi cyane, kuko uriye imbuto urumva ntushobora kuronka ico uteragira. Rero baze baziganye imbuto, ariko kandi ntibasesagure kugira bashishikare kuronka ivyo bafungura gushika dushikiriye impeshi. Hariho igihe iyo abantu bariko barigina umwimbu mu muryango, usanga hari abaciye babishora mbere no mu kinyegero, ugasanga ntibagiye inama abubakanye, umwe akabitwara yivye uwundi yivye, n'abandi bajya kubigurisha kugira ngo banywe inzoga. Nama ndabibona ino ruguru muci, ukaza usanga abantu baraboregwa cyane, ariko mu gihe c'impeshi ugasanga ntibariko baraboregwa. Aho rero jewe ntahuye yuko waba ari umwimbu bariko barigina bashoye bagurishije. Rero noshishikara kubatera kamo mu miryango, baje inama umugabo n'umugore, baje inama uko bashingura umwimbu, kuko bagiye inama ntawe uzoca inyuma ngo ashobore kuja kugurisha agira utundi aguze. Nivyo hari igihe usanga hari umuntu mu muryango hari akandi akeneye, ariko naho nyene bakabija inama bakumvikana, tugurisha utu ariko dusigaze ibyo guteragira, dusigaze ibyo gufungura gushika dushikiriye ikindi gihe. Rero no batera kamo kugira ngo baze baraja inama umugabo n'umugore, ariko kandi n'abana. Erega hari n'abana baca inyuma bakiba umwimbu bakagenda kugurisha kugira ngo boregwe baje kuryoherwa n'abandi bana. Nasaba rero mu miryango ko hoba kumvikana, kandi bose hamwe bagiye inama bakabungabungira umwimbu hamwe.